Ikiganiro muri sanga abanyamerika baraye batoye umukuru w'igihugu mushasha azorongora igihugu mu kiringo c'imyaka 4 kuva mu mwaka wa 2025. Inyuma yaho menshi mu majwi y'abanyamerika batoye haruriwe Donald Trump niwe yatsinze ayo matora n'amajwi 277 wo bahiganywe vice president Kamala Harris yaronse amajwi 222. Ivyavuye matora bisa n'ivyatangaje abatari bake kuko abahinga bakurikirana hafi ibijanye n'amatora bari batangaje ko abo bategetsi basa n'abanganya amajwi. Muri iki kiganiro rero twatumiye abahinga bakurikirana hafi politiki hamwe n'amatora muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika kugira ngo batubwire ukuntu babona ayo matora n'insiguro baha iyo ntsinzi. Turi kumwe na Professeur Atanaze Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University muri leta ya Illinois. Muraho Atanaze Gahungu? Turaho murakomeye Frederick. Mumeze neza ngaho? Mwe tweni sawa. Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na Placide Magambo umumenyesha makuru yigenga akorera mu gisagara ca New York. Mwaramutse neza Placide Magambo? Mwaramutse neza Frederick Nkundikije. Muraho murakomeye New York? Turaho turakomeye. Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na bamenyesha makuru bagenzi bacu. Turi kumwe na Jeffrey Mutagoma ari muri leta ya Maine. Mwaramutse neza Jeffrey? Bwacya amahoro Frederick Nkundikije. Mumeze neza gaho? Akabeho gute? Haramutse akazuba ndabona hanze hameze neza, akabeho karahari ariko gasanzwe kadakabije cyane nk'agasanzwe inaha muri Maine. Ni vyiza cane gose. Dirwemba nawe nyene mugezi wacu dukorana ngaha mu ijwi ry'Amerika turi kumwe, akaba wewe ari mu gisagara ca Phoenix aho ni muri Arizona. Di urakomeye umeze neza? Mwaramutse neza Frederick, mwaramutse n'abandi bari mu kiganiro. Twebwe hano muri Arizona nibwo bugike. Ni vyiza cane gose. Turagukanguye cyane. Uratubabarira. Reka dutangure kumushigantahe Jeffrey aho mu gisagara ca Maine. Muri hehe muri leta ya Maine? Mu gisagara kihe? Brunswick? Ngubu ndaho bita Brunswick, ni mu bice igana mu majyaruguru uvuye aho narindi ejo twavuganaga ndi muri Portland, usimbuka imijyi nk'itatu cyangwa ine ukagera muri Brunswick. Aho muri ico gisagara bifashe gute? Amakuru ariko aratangazwa mu binyamakuru, eka abanyagihugu mu bamaze kuganira bavuga iki ku ntsinzi ya Donald Trump? Biravanze kubera ko birumvikana ko hari abamutoye. Iyo ugiye kureba nubwo bakibarura amajwi hano urabona yuko Kamala Harris afite 53%, Trump akagira 44.5%. Ubwo ni ukuvuga nubwo bakibara urumva ko hari umubare munini w'abatoye Trump. Ubundi uko bigaragara ni nako byagenze mu by'ukuri mu matora y'ubushize. Ubona ko mu mijyi minini yo muri Maine nka za Portland, nka za Augusta, ahantu mbega hibanze abantu wavuga ko ari injijuke cyangwa se bakerebutse nk'uko mubivuga mu Kirundi, usanga abenshi aribo bibanzemo abademokrate. Ariko iyo uzamutse ukajya mu bice bya ruguru nko mu bice bya Acadia Harbor, Down East, cyangwa se uzamutse muri Maine Highlands, ni ukuvuga ibice bya Maine byo mu misozi ruguru iriya uzamuka wegera za Canada mu byaro, mbega usanga abenshi batora abarepublicani. Ibyo rero warumbaje uti abantu baravugaho iki? Bamwe barishimye, abandi barababaye, ndetse hari n'abatabura kurira bavuga ko umukandida wabo atashoboye guhita. Ego Jeffrey, tukiri kuri wenyene iyo leta ya Maine irakira abimukira bava mu bindi bihugu. Tukaba tuzi ko President Trump yavuze ko ico kibazo arakunda kugishikiriza, avuga ko abimukira baje mu mateko ni vyiza, ariko sano muri politiki yiwe abimukira badashaka ko abimukira baba benshi mu gihugu. Nta bayimukira mu bamaze kuganira bakakubwira ico bibaza? Abimukira baho abatakira abimukira bamaze kuba abanyamerika bashobora kuganiriza bakanakubwira ibitekerezo abo. Ni nabo navuganaga nabo ku munsi w'ejo
ariko abimukira wenda batarabona ubwenegihugu bakunze kuvuga baziga cyangwa se ntibabe bakwiteza itangazamakuru niko nabyita kuryiteza kuko baba bategereje batazi aho bishya bishyira. Ariko abo twavuganye rero ejo banyuze muri iyo nzira ariko bakaba bamaze kuba abanyamerika, bo barashikamye rwose, batsimbaraye ku cyuko abantu bahunga intambara zibera hirya no hino muri Afurika cyangwa n'ahandi ku isi bakwiriye kwakirwa. Rero wumvaga ko ejo twavugaga kuri bino biro bishya leta ya Maine ishaka gushyiraho bijyanye no kwita ku bimukira. Batangiye gushaka umuntu uzaba akuriye ibyo biro, bizaba biri mu biro bya guverineri wa leta. Ni ibiro rero wumva ko byigenga bidafite aho bihuriye n'ubutegetsi rusange bw'igihugu, bizaba ari ibiro bya leta. Biragoye rero kugira ngo ibyo bintu bizahagarare, ariko nanone ku rundi ruhande urumva ko nihaba hari gahunda yo kuvuga ngo abimukira bagabanuke, leta ya Maine ntabwo izaba gifite umuvuduko ungana n'uwo yari isanzwe ifite mu kwakira abimukira, kimwe n'ahandi n'izindi leta hirya no hino muri Amerika uko mbitekereza. Urakoze Jeffrey, tugushimiye cyane rwose kuri aka kanya utari kugira ngo tubwire bimwe mu bintu abanyagihugu muri leta ya Maine bagona. Reka tuje no kwa Eddie Rwema, mugenzi wacu nawe nyine yari mu gisagara ca Phoenix, tubwire ukuntu byifashe. Turazi ko hakiri kare cyane rwose, ubwo nta makuru urabona y'abanyagihugu bagira icyo bavuze ku ntsinzi ya Trump. Hari ikintu wowe umaze kumva haba no kuri televiziyo? Icyo nakubwira ni uko nubwo hano hakiri kare cyane, ariko abantu batandukanye bagiye bagira icyo bavuga mbere y'uko baryama mu ijoro, kuko hano hari hakiri mu masaa sita ubwo byamaze kugaragara ko Trump ari we uri bwegukane intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu. Bivuze ko hari abantu benshi babyishimiye, cyane cyane ko iyi leta ya Arizona urabizi ko ari imwe muri leta zindwi z'isibaniro. Abantu benshi bari bavuze ko abakandida bombi begeranye cyane, ariko kugeza kuri uyu munota ahangaha bitandukanye n'izindi leta baracyabarura, ku buryo bamaze kubarura kugera kuri 61% kugeza ubu ngubu. Donald Trump navuga ko akiri imbere n'amajwi hafi 4.7, bivuze ko kugira ngo Kamala Harris ashobore kwigaranzura Donald Trump byamusaba ko mu majwi asigaye yose yaza arusha Trump amajwi hafi 7. Bimwe mu bintu rero by'ingenzi hano muri leta ya Arizona wasangaga biri ku mitima y'abatora ni ibintu bijyanye n'umutekano w'umupaka. Uzi ko iyi leta ya Arizona irimwe muri leta zihana imbibi n'igihugu cya Mexique, kenshi gikoreshwa n'abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, binjira muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ugasanga abaturage ba hano bavuga ko ibyo bibateza ibibazo, cyane cyane haba mu mirimo abo bantu baza bakajyamo. Hanyuma ikindi cya kabiri kiri ku mitima y'abantu ni ikibazo kijyanye nuko ibiciro ku masoko bihagaze, uko ubukungu buhagaze muri iyi leta. Nimwe muri leta nayo yakozweho cyane n'ingaruka za COVID-19, byatumye abantu bagira ibibazo cyane mu bijyanye n'ubukungu. Hanyuma icya gatatu ni leta irimo abimukira. Abo bimukira benshi usanga ari abantu nanone hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunze kwita abalatino. Abalatino kenshi usanga ari abantu bemera Imana, benshi usanga ari abanyagatolika, ku buryo rero ya migambi ya politike y'umukandida w'abademokrate Kamala Harris cyane cyane ijyanye no gukuramo inda, usanga bo mu myemerere yabo batabyemera. Ibyo rero abantu benshi bakabona ko ari bimwe mu bituma umukandida Donald Trump aza imbere cyane kugeza aho ibintu bihagaze kuri uyu munota. Byatumye rero bimuha amahirwe kugira ngo abe yabasha gutsindira kongera kuyobora Amerika mu myaka 5 yindi iri imbere.
Rwema tugushimire ndabona hakiri kare ariko mu masaha ari imbere turagutera kamo uduhe ayandi makuru y'ukuntu abanyagihugu muri iyo leta bariko barakira intsinzi ya Donald Trump. Wakoze nawe. Reka tugaruke ku batumire bacu rero, reka dutangure ku mushingantahe Placide Magambo ari New York atubwira ukuntu abanyagihugu ba New York azi neza yarakoze ibiganiro byinshi kuri politike ya Amerika haba ku bademokrate canke ku Republika. Iyo ntsinzi ya Donald Trump abanyagihugu muri New York bazoyakira gute? Frederic, iyi ntsinzi ya Donald Trump ni intsinzi ubona ko yatunguranye cyane, ni intsinzi yatunguranye cyane, ariko urundi ruhande ukabona ko ni intsinzi yaje ubona ko New York nubwo Kamala Harris yayitsinze ku majwi 55 kuri 48 y'aba Republican ya Donald Trump, ku buryo rwose ni ikintu cyatunguye abantu benshi, harimo abishimye harimo abababaye. Ariko uyu mujyi wa New York nk'uko umubizi ni umujyi w'ubukungu cyane, ni umujyi urimo abantu basa n'abafashe ubukungu bwa hano bwa Amerika. ubona ko harimo abantu b'abakire bari hejuru, harimo n'abantu baciriritse hasi, hari n'abandi bari hasi noneho b'abakozi, harimo n'abantu baturuka muri bya bice byo muri Amerika y'Epfo. Aho ku cyumweru cyashize Donald Trump yari yaje agakora ikoraniro rikomeye, akoze mitingi rwose usanga ko hari umuyoboke we unakomeye w'icyamamare mu bintu byo gusetsa, wari wavuze ijambo risa n'irikomeretsa abarakino cyane cyane bo mu gihugu cya Puerto Rico. Ariko ukabona ko abo bantu basa ubyihweje urabona ko hari ingaruka izo zagize. Nicyo kintu abantu bari biteze, burya nicyo abantu b'abademokrate basaga n'abafiteho icyizere, ariko mu by'ukuri nta ngaruka nini cyagize, kuko abantu batora Trump baranze bamugumaho rwose, baranze bamugumaho. Hano dufite ibice bimwe biri hejuru cyane, nka uko bizi New York igizwe n'ibice bitanu binini. Umujyi wa New York harimo igice cya Manhattan, harimo abantu bamwe b'abakire bo hejuru usanga nyine baba barwana n'ibintu by'ubukungu, baba barwana no n'imisoro yabo bacibwa, ugasanga basa n'abayirwanaho, ku buryo Trump mu byo yari yabasezeranyije bavugaga bati ibyo ari byose twebwe ibyo yavuga byose, ibyo yakora byose, biriya bavugaga ngo yiyamamaza tukana, twe muriho tumuhagazeho. Hakaba rero n'abandi bo hasi bo muri babo nyine baturutse mu gice cya Amerika y'Epfo, nabo usanga bakora utuzi tumwe duciriritse two hasi mu mahoteli, bakora utuzi tumwe two hasi, ariko ibyo ngibyo byo wumva ko nta n'ikintu byabakozeho cyane, ku buryo harimo ibice byombi, hari abantu bababaye, harimo abishimye, ariko nyine ubona ko ahari abantu benshi banabyishimiye cyane, bishimiye iyi ntsinzi ya Trump. Tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko muri iyo ntsinzi ya Trump yaronse amajwi 277 mu gihe Kamala Harris yaronse amajwi 224. Birashobora guhinduka, ariko ivyo nivyo biharuro biko biratangazwa ni radio Ijwi y'Amerika. Tugaruke kuri Professor Atanaze Gahungu, namwe mutubwire, hari amakuru yaguma atangazwa mu mateleviziyo, mu binyamakuru, avuga ko abategetsi basa n'abanganya, ariko uko tubibona amajwi hariho ubudasa bunini, hariho amajwi menshi cyane rwose Trump yarushije Kamala Harris. Byagenze gute kugira ngo ibinyamakuru byose bikurikirana amatora byihende? Sinzi ko ari ukwihenda umushingantahe Frederico. Burya demokarasi niko ikora, abantu baravye uko Biden yaheruka gutsinda Trump,
bakibaza yuko ariko bizogenda, bakibaza yuko hari azotogwa n'abapfasoni benshi kurusha Trump, bakibaza yuko abirabure bazomutora ari benshi, bakibaza yuko abo banyamerika baturuka muri ibyo bihugu byo muri Amerika yo hepfo aribo bazomutora. Niko baramutoye, mugabo ntibanganije uko Biden yari yarushije Trump. Urumva rero ibyo byose bica bituma naho baguma baharura ntawuzi yuko hari igihinduka. Nibaza yuko kumbure mu minsi ya nyuma ashobora kuba Vice Perezida Harris yamaze umwanya munini yifuza canke yibaza yuko ivyo Trump yavuze igihe yagenda kuri Madison Garden ko ari kumbura ari bizotuma batamutora. Mugabo muri politike biragoye, hanyuma niko byama bigenda. Umuntu aribaza uko yari gutorwa, ubunkeka abantu bashobora gutangura kuyibaza bati mbe ni kuki bataretse Biden ngo abe ari we yobandanya, naho kuvuga kumbure vyoba biriko biramugora. Abantu bariko baratora abatama babiri, mugabo byashitse umuntu abifata uko bimeze, ntawuhindura amajwi kuko amajwi aba yamaze gushika. Ego me tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Dieudonné Niyonkuru Bosco. Muraho? Ego nda muri hehe mutubwiraho muri igihugu murimo? Ya no santere ya Afrika y'Epfo. Ni byiza cyane rwose. Mu kihe gisagara? Eben. Duga kwijambo. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turiko tuvuga ku nsinzi ya Donald Trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ya kubwanje omagazi nababaye cyane ko ahitezeho kujya mu mfatso Kamala Harris yiko yashaka twanitsinzi, nababaye cyane. Ariko kintu ko yavuye kuri Joe Biden watashe fana yitoza manda ya kabiri. Murakoze ku cyimviro cyanyu Dieudonné Niyonkuru Bosco. Murakoze cyane. Murakoze. Placide Magambo, twihweje amakuru ariko aratangazwa ukuntu abantu batoye, hari amakuru ariko aratangazwa mu mateleviziyo atandukanye avuga ko hariho nk'abafasoni b'abazungu cyane cyane baba mu bice mu gihugu hagati bashobora kuba batatoye umufasoni Kamala Harris. Ivyo mu bivuga ko icyo ni ikintu gisanzwe mu muco wa hano wa Amerika. Ni ikintu gisanzwe mu muco wa Amerika, nubwo byari byatangiye rwose byibazwa ko abagabo, uribuka ko muri kwiyamamaza bigeze hagati, Obama yagiye muri Pennsylvania ajya ku cyicaro cy'amatora ya Kamala Harris, ababwira bamwamamaza. Ntabwo byumvikana ukuntu abagabo bose n'abagabo b'abirabura ntawe ushaka gutora Kamala Harris. Ati ariko ni ugukora uko bishoboka, abagabo b'abirabura nabo bakareba inyungu zabo, kuko iki gihugu kirimo amoko atandukanye, n'abagabo bakaza gushyigikira Kamala Harris. Ariko Kamala Harris rwose ntabwo, nk'uko Trump yigeze kubyibaza akavuga ati uyu nguyu twibaza niba ari n'umwirabura, ntabwo tugasanga ntabwo ari byo. Ariko mu bice byo hagati rwose hari n'abantu bumvaga ko Kamala Harris ashobora gutorwa kubera ko ari umugore, n'abagore baza kumutora ari benshi. Ariko mu by'ukuri rwose ugeze no mu bice byo hagati muri Amerika, ntabwo nubwo abagore b'abazungu usanga rwose bavuga bati ntabwo biteguye rwose kuyoborwa n'umugore w'umwirabura hano muri Amerika. Icyo kintu rero cyaraye kigaragaye ko n'ubundi rwose Amerika ntabwo iragera kuri rwa rwego rwo kwiyumva ko yayoborwa n'umugore. Harimo imico itandukanye,
ni igihugu kirimo imico myinshi iva impande zose z'isi itandukanye ku buryo ntabwo byoroshye kugira ngo bibe byakumvikana ko Kamala Harris yafata amajwi yose y'abagore kubera ko ari umugore kandi byaraye bigaragaye. Professor Atanazi Gahungu, mweho mubiha insiguro nk'ikubona abafasoni cyane cyane nk'abo baba mu gihugu hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika pana mu isagara bikomakomeye bashobora kuba batahaye amajwi ubundi mufasoni Kamala Harris. Nibaza yuko hari ibintu byinshi byabiteye. Icya mbere nibaza nuko iyo abantu bariko baritoza barababaza bati mbe none mwebwe mubona ego byarabaye muri iyi minsi bariko barabaza Vice President Harris bati none we kuri kuritoza bati wewe ikigutandukanije na Biden ikintu uzogira Biden atagize cyangwa icyo Biden ariko aragira ni giki kuko muri iyi minsi usanga bakora muri ibi bintu byo kumenyesha amakuru baza baravuga abantu bavuga yuko iyo ubutunzi bwa Amerika iyo buriko buraja ko ari habi bagaca bavuga rero bati none wewe Harris tubwire icyo uzogira kugira ngo uhindure. Ntiyashoboye kubyishura. Hanyuma iby'abagore nabo cyane cyane abagore ababa mu tuvire duto mu tuji duto usanga bafite uko basanzwe biyumvira ibyo bintu byo gukorora inda ntibabyemera. Harris rero abari kumutora yari gutorwa abavuze ko bamutoye n'abo bagore bonyene, abagore bize cyane. Nayo muri bene utwo tuji duto abagore bize abagabo bize si benshi, naho uwo mutora ntiyoshoboye gutorwa kuko muri utwo tuji duto abatize amashuri menshi ni benshi abayize. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Severin Mboni Nyiretse. Muri aho Severin? Allo Severin, muratwumva? Severin, muri aho? Ndumva telefone ya Severin itariko iritaba. Reka tugaruke kuri Severin, muri ngaho? turakugaruka ko mu kanya ushoboye kuba uri hafi ya telefone yawe, ariko reka tugaruke ku mushirantahe Placide Magambo. Mu makuru atangazwa baravuga ko abanyamerika berekanye ko bashaka ko ibintu bihinduka. Ibintu mwibaza ko abanyamerika bashaka ko bihinduka nk'ibi, mumpe akarero kamwe cyane tubiri. Nakubwira ku kibazo kijyanye kandi n'ubukungu. Ubukungu ni ikibazo rwose cyazaga imbere na mbere, hakazamo n'ikibazo cy'abimukira. Abimukira ikibazo cyagombaga kugaruka ku murongo, ariko Trump akaba yaraje rwose icyo kibazo ashobora kuba yarakoresheje ikarita nziza mu kwiyamamaza kurusha abademokrate. Hari ukuntu bivugwa ko abademokrate bashobora kuba bataragize umwanya uhagije wo kwiyamamaza, biyamamaza kubera ko uyu mukandida Kamala Harris yaje bigeze hagati. Biden ajya kwiyamamaza yavugaga ko azayobora manda imwe, ariko manda ye irangiye avuga ko aziyamamariza manda ya kabiri. N'abantu rwose baragerageza baramubwira bati manda yawe yari irangiye, kugira aho byaje kugira ikiganiro mpaka byageze hagati rwose. Trump ukabona ko aganje Biden mu kiganiro, nibwo abademokrate bahise bigizayo Biden, bamwigizeyo bazana rero Vice President we Kamala Harris. Abantu benshi bibajije bati abademokrate kuki batazanye batashyizeho abantu ngo baze barushanwe, bazane undi muntu warusha Kamala Harris abe ari we wajya ku itike y'abademokrate. Ariko icyo aba Republican babarushije aho ngaho niho bahise bahindurira nyine bafata kiriya kibazo cy'abimukira.
Trump rwose azi kukivugaho cyane, azi kukivugaho kandi akiyitirira ibintu byinshi, azi kwiyitirira n'ibintu by'ubukungu. Ibyo kugira ibyo abantu bavugaga ngo rwose ngo ntabwo ari kuvuga ukuri, si ngombwa kuvuga ukuri wiyamamaza, icyangombwa ni ugukurura abantu bagutora. Trump rwose yarabikoze kandi noneho byagaragaye, nubwo bavugaga ngo yaratukanaga, yakoresheje indimi zitari zo, yatutse abantu bo muri za leta za Pennsylvania, aricyo kintu abantu bagenderagaho bizara cyane, ariko byagaragaye ko ziriya ngingo z'ubukungu n'abimukira Trump yabyitwayemo neza kurusha rwose abademokrate, kurusha ibyo bibandagaho uruhare rw'abagore rwo gukuramo inda, guharanira uburenganzira bw'aba bana badahuje aba bana bahuje ibitsina. Ibyo bintu ni ibintu rwose ubona ko abademokrate barushijwemo ingufu, kandi noneho byanagaragaye ko ari nayo mpamvu yatumye Trump atsinda. Icyo kibazo turakigushikiriza Professor Atanazi Gahungu, ariko reka tubanze duhe ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Pacifique Ndayishimiye, muri aho? Ego turaho, turamahoro. Muherereye hehe? Duherereye i Burundi, i Bujumbura. Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro, duga ku ijambo. Icyiyumviro cyangwa intererano nashaka guterera ku ntsinzi ya Donald Trump. Allo? Duga ku ijambo, turakumva. Navuga ko ari intsinzi ibonetse bigoranye tugiye kuraba kubo bahiganwa, ariko nkavuga muti ni byiza cyane kubera ko imigambi yashize imbere ugiye kuraba ibyo abademokrate basaba ko bashigikiye ko ibintu byo gukuraho imbanyi ibiki ibi na biriya. Je nishira imbere ko aricyo cyatumye Trump ashobora gutsinda Kamala Harris. Rero novuga muti abarepublika barashoboye, bari uko bariko barahiganwa, nubwo byagaragara yuko mengo abademokrate bashobora gutsinda. Je novuga ko abanyamerika barihagaze ko barerekana, baciye urubanza, barerekana ko abashigikiye abahuza ibitsina barabona ko ata kibanza kihari. Rero je novuga nti ku ruhande rw'iwanje ntavugiye abandi muri rusange, novuga ko Donald Trump yarashigikiwe, nubwo hari benshi baretse kumushigikira mu batoye kubera ko batinye igitsure c'abari ku butegetsi b'abademokrate. Murakoze ku ntererano yanyu. Ego. Reka tugaruke kuri we Professor Atanazi Gahungu. Hariho amakuru atangazwa avuga ko abategetsi b'abademokrate bagiye gushimikira cyane cyane ku kwerekana ukuntu Donald Trump yoba ameze nabi kurushaho bosigura neza ingaruka ubutegetsi bwiwe bwogira ku buzima bwabo. Ayo makuru mwebwe muyavuga ko ndabona telefone ya Atanaze itari kwirakora. Reka tuje kwa Placide Magambo ndamubaza ico kibazo nyene. Hari amakuru Placide Magambo avuga ko hariho abategetsi b'abademokrate n'abarongoye umugambwe kenshi na kenshi bagiye gushimikira kwereka abanyagihugu ko Donald Trump ameze nabi, afise ivyaha, yanka abimukira, aho gushira imbere kwerekana ingene ivyo bizogira ingaruka mbi ku buzima bwabo. Ivyo mwebwe mubivuga ko iki? Icyo ni nacyo kibazo rwose Frederic cyabayeho ku bademokrate, kwibanda ku muntu batibanze ku bikorwa ahubwo bagaragariza abaturage bazabakorera. Ni ikintu kigoranye cyane kugira ngo uzapfe kugisobanura. Nibyo koko Trump urukiko rwamukatiye ibyaha 34 ndakeka, biramuhama, basubika ibihano, bagira iki. Noneho Trump bakavuga bati ni umunyabyaha koko, ukabireba ukabona nibyo. Bo bagenda kuri icyo kintu, bagira icyizere cy'uko bafata kugenda bamwibandaho cyane, aho kugira ngo bagaragarize abaturage
gahunda babafitiye. Ibyo bintu ariko baje kubihindura bwa nyuma, baje kubihindura amazi yarenze inkombe, yamaze kurenga inkombe, aho Trump rwose abantu bamushyigikiye ko bivugwa ko hano muri Amerika abantu bamuri inyuma muri za leta zo hagati, ni abantu bavuga bati nubwo yakora ibyaha bingana gute icyangombwa ni gahunda adufitiye. Abademokarate rero bakavuga bati uyu muntu ntabwo ari we rwose, ntabwo ari we muntu ushobora kuvamo umuyobozi, ariko ni ibintu batayeho umwanya bamuvuga aho kugira ngo bagaragaze ikintu bazakorera abanyamerika. Ariko nibyo koko nanone abademokarate wasangaga nta mwanya bafite kuko kugira ngo basimbure Biden, kuko bamusimbuye mu kwezi kwa karindwi, kugira ngo ufite amezi 4 imbere uza n'undi mukandida mushyashya aze gutangira kumvisha abantu uburyo gahunda ye atari yabiteguye igihe kirekire. Wibuke ko Trump yatangiye kugaragariza abanyamerika ko ashaka kuba umuperezida w'iki gihugu mu mwaka w'2022. Niwe wamaze igihe kirekire avuga bategura abanyamerika, nubwo ibyaha bamushinjije byagiye bikafata rwose binagaragara, ariko we yaraje azi amarangamutima y'abanyamerika, azi ukuntu agomba kwezenguruka, agomba kwegenda uruhande, arabyiga, arabategura. Ariko abademokarate uwo mwanya ntabwo bawubonye ku buryo rwose abademokarate nabo basa n'abatunguwe ku buryo batangiye kuvuga noneho gahunda zabo igihe cyarabarenganye, batarabonye n'umwanya wo gusimbura rwose Biden. Nicyo kintu nkeka ko cyabaye ikibazo gikomeye cyane, kandi byanagaragaye ko rwose kugira noneho na za leta zimwe tuvuga zimwe ziba ziri hagati no hagati, byatangiriye kuri North Carolina, Trump bibona ko arayifasha, ariko haza guhinduka gatoya, leta ya Virginia ijya mu bademokarate, abantu basa n'abagira icyizere gatoya, baravuga bati okay, buriya noneho ubwo bigiye kuringanira, reka dutungane na leta ya Georgia nayo Trump arayifata, bidatinze Pennsylvania na Trump arayifata. Ubwo rwose aho niho wavuga ko amatora yasaga n'ayarangiye, biriya byo kujya mu biyaga bigari no kugenda muri za Nevada na za Arizona n'ubu bakibara. Niyo mpamvu Trump nyine yarenze amajwi 270. ubu ngubu nyine ntabwo byigeze bikora ku ruhande rw'abademokarate. Reka icyo kibazo n'ubundi tukibaze na Atanazi Gahungu. Ubutumwa abademokarate batanze ku banyagihugu bwatanzwe nabi, hari abavuga ko bashobora kuba bashimikiye cyane cyane ku kwerekana ko ukuntu Trump ari umuntu mubi, aho kuvuga ingaruka ubutegetsi bwiwe bwogira ku buzima bw'abanyagihugu. Uko namwe niko muvyumva nk'uko bitangazwa mu binyamakuru? Yego, umushinga nawe Frederico, burya iyo abantu bariko bariyamamaza cyane cyane, iyo ugomba kwerekana yuko umuntu umwe adafise ubwitonzi bwiza, atavuga ibiroranye, yisubiramwo, ibyo uwo bikoresha gusa mu gihe uronse uburyo bw'uko ugenda mugahangana, mukavugana, ukabereka yuko umwe atiyumvira bikwiye, ubundi yiyumvira neza. Ibyo rero aho nibaza yuko Trump yamenye ubwenge, nuko yanse yuko basubira guhangana, baranse ko basubira guhangana. Ni ukuvuga rero ibyo Trump yavuga nk'uko abimenyereye, ahindura ibyo yavuze, abantu cyane cyane abo bantu bo hagati mu gihugu babibona uko, ntibaheza ngo babirabe. Aho rero yarahamutsindiye. Ikindi yamutsindiye ko murazi neza yuko Vice President Harris nawe ni mu byo yavuga byo kwitoza, cyane cyane nka bijya byo kwimba aho ibitoro biva, yarahinduye. Ibyo rero byo guhindura, iyo aronka umwanya wo kugaruka, abantu bakamubona ariko arahangana na Trump, akabivuga neza, akerekana ikintu azogira kitajanye n'ibyo Biden
yagize cyangwa ariko arakora. Ibyo rero kubera ataronse uwo mwanya wo kuza ngo abibwire abanyamerika, byari bigoye cyane yuko yoheza agapfa gutorwa gusa atagiye batahanganye ngo barabe neza ingende Trump bimugoye. Kumwe byagora Biden, ariko aragomba guhangana na Trump, amajambo akayabura. Uravye nk'uko igihe umunsi wonyene bashoboye guhangana na Trump byaramugoye. Abamuhanura baramubwira bati wowe Trump ukagomba gutsinda, ntusubire guhangana n'uwo upfasoni. Ivyo rero nivyo vyashitse. Abantu rero bavuga bati ivy'ubutunzi, urabona ko Trump babonye ba bantu b'ibihanganye ba Elon Musk baje kumufasha gutora, baca bavuga bati uwo muntu ivy'ubutunzi bizogenda neza. Hariho ibyo yavuga, ego reka ngeze ngaha, abandi baranyingira. Tukivuga ku vyerekeye ubutunzi mu mushinga Placide Magambo, hariho n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kiraje ishinga abanyamerika, ikibazo c'ibiciro vyaduze, haba ibiciro vya essence, haba ibiciro vy'ibifungurwa mu mangazine. Ico kibazo gishobora kuba kiri mu bintu vyatumye abanyamerika bavuga ko bashavuye bashaka guhindura. Iki kibazo ni ikibazo cyatangiranye burya ni term cyangwa se manda ya Biden mu 2020, kuko ikintu bavuga cyane hano muri Amerika nuko ubukungu bwa Amerika abakire burya ni ishyaka ry'abarepublicani, niho igice kinini ari abakire bo mu rwego rwo hejuru, nibo basa n'abafasha ubukungu bwa Amerika. Ari nayo mpamvu nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga, ba Elon Musk n'abandi bakire bose bari hejuru usanga bari ku ruhande rw'ishyaka ry'abarepublicani kubera ikibazo cy'imisoro. Kandi birumvikana no guhera ku baperezida babayeho ba Ronald Reagan n'abantu baje bakata imisoro y'abakire bakayigabanya bakayijyana hasi, no kugera kuri Bush mukuru na Bush w'umuhungu we, ni abantu baje bafite gahunda yo kugabanya imisoro y'abakire, kuko abakire benshi ukabona bari ku gice cy'abarepublicani. N'ahangaha rero ni ikintu gisa n'icyo, ariko Placide Magambo, icyo nico kibazo Kamala Harris yari yamye ashikiriza, agabisha abanyamerika ko mu gihe Trump yofata ubutegetsi yoca agabanya amatagisi, imisoro y'abatunzi, mu gihe abakene bobo yobadugiriza. Ico si kibazo yari yagerageje gushikiriza. Ariko kiriya kibazo wibuke ko Frederick cyatangiye ku gihe cya Roosevelt Delano, igihe cy'intambara y'isi, mu ntambara ya kabiri y'isi, nibwo Roosevelt Franklin Delano yavugaga ati none ni nayo mpamvu burya Amerika itigeze ikomerezwa cyane mu bukungu, kuko abantu bo mu cyiciro cyo hagati nibo wasangaga bohereza abana bakajya mu gisirikari, noneho bakagabanyirizwa imisoro, noneho ku buryo ubukungu bwa Amerika bwavaga hejuru ku bakire bakabaca imisoro, igafasha abo hagati, icyiciro cyo hagati kigasa n'ikizamuka n'igikomera, ari nabo boherezaga abana ku rugamba. Icyo gihe hari hamenyerewe ibihe by'intambara, niwe wabitangiye. Abademokrate rero nicyo kintu bakomeje gukinaho icyo gihe, bavuga bati ku misoro turagabanyiriza abantu bo mu cyiciro cyo hagati. Ariko abantu bo mu cyiciro cyo hagati kubera ntabwo bari bo bafite ubukungu bwa hano bwa Amerika, icyo gihe rero nabo basa n'abarwana cyane n'abantu batari bafite kujya mu ruhande rw'aba Republican, baragenda baravuga bati reka tujye kurengera imisoro yacu. Niho byaje rero n'ubu ngubu aba Republican biravugwa rwose ko kuva na kera baza bakarwana ku misoro yabo, ari naho Biden amaze gutsinda mu 2020 nyuma ya COVID, nibwo ibiciro ibyo bacuruza bagiye babizamura buhoro buhoro, bavuga bati ubuyobozi buriho ntabwo tubwizeye, ukabona ibiciro biragenda bijya hejuru, abari hagati n'abakene bakavuga bati ko ibintu biri kugenda bihinduka. Naho ngaho rero burya mu bintu byo guhangana muri politiki abantu baba bacungana, abakire rwose bashobora kugusha ubutegetsi
cyangwa se bakabukomeza. N'ubu byatangiye kugabanuka, n'ubu rwose Trump abanye neza n'abantu b'abakire bo hejuru kurusha uko abanye n'abantu bo hagati n'abantu batoya badafite ubukire na busa. Nicyo kintu Trump n'abarepublican burya bagiraho imbaraga. N'ubu ngubu mu myaka iri imbere rwose ntibizagutungure ko ubwo Trump atagiye icyo akora, ariko abakire rwose bafite ibintu bazahindura kubera ko bamwizeye. Muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika, turi kumwe n'umunywanyi wacu Fabrice. Muraho Fabrice, muratwumva? Reka tuje kwa Marcel, ndabona Fabrice telefone yiwe itariko irakora. Marcel, muraho? Yego, muraho neza Frederic. Turaho, turakomeye. Muri hehe? Ndi Kigali mu Rwanda. Ni vyiza cane gose. Murafite ikibazo, murafite iciyumviro? Turiko tuvuga ku ntsinzi ya Donald Trump mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yego, ni iciyumviro mfite cyangwa se igitekerezo nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda. Njyewe mbere na mbere ndashaka kubanza gushimira Trump ku ntsinzi yabonye, kubera ko nyuma yaho atangarije ko azagaruka mu ruhando rwa politike nari naramwizeye, bituma njya ndamushyigikira nkavuga nti umwe mu bantu ndi inyuma nk'umunyarwanda uri aho ni Trump, kubera impamvu ebyiri z'ingenzi. Buriya abarepublike batandukanye n'abademokrate kubera impamvu eshatu. Abarepublike ni abantu bemera ko ari abanyamerika, batsimbaraye ku bunyamerika bwabo, ubwenegihugu bwabo. turi abanyamerika ku isi hose. Umunyamerika agomba kuba ari umuntu ubigendera ko ari umunyamerika. Ikindi cya kabiri ni uko abarepublike badakunze gusesa umutungo wabo mu gihe mu bindi bihugu biri mu ntambara. Ubu ntekereza ko iyi manda ya Biden yarayakoze neza nibyo, ariko nanone iyo aba ari umurepublika uyoboye aba yaragiye atekereza kabiri mu gufata umwanzuro ku ngengo y'imari yagiye igenda muri ibi bihugu bya Ukraine, ngo bari gushyigikira ngo bari gutera inkunga intambara y'Uburusiya na Ukraine kugira ngo Ukraine yirwaneho, kandi babona nta kiri gutanga. Iyo ari abarepublika usanga hari ukuntu bahise babigenza. Ikindi cya gatatu, iyo urebye mu mateka kera na kare usanga Trump niwe muntu ushobora kuba waraje mu butegetsi atarakuriye mu banyepolitike. Ni umucuruzi wibereye aho, ariko uburyo yaje akazamuka kubera itunga rye agahita agira ubushobozi bwo kuba kandida perezida mu barepublike, bikwereka ubwisanzure buba muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho buri wese aba ashobora kuvuga ibyo. Nubwo wenda utunenge twabayeho muri 2020 ubwo abarwanashyaka be bigabizaga Capitol, inzu ikorerwamo inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se Congress, turiya tunenge wenda nitwo twabayeho kubw'uko nta ntwari katanyaruka. Ntabwo yaciye nk'amabere n'ibya bindi biba muri Afurika buri munsi, biriya ntiyaciye nk'amabere, nta ntwari katanyaruka. Ariko nanone ibi ngibi kuba agarutse nyuma ziriya nenge abanyamerika bakongera kumuhundagazaho amajwi, ni ikimenyetso cy'uko hashobora kuba harabayemo mu matora ashize. Ubu rero reka turebe muri iyi myaka ine, numva ikintu cya mbere mbangiza ubushobozi bwo kumuvugisha cyangwa guhura nawe, namusaba guhagarika byihuse, kuko Amerika ifite ubwo bushobozi guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse n'ikibazo kimwe burasirazuba bwo hagati kigashakirwa umuti ku buryo bwihuse, kubera ko Israeli ibyikora hariya ngo iri kurwanya ibyihe, ariko bikarangira hari abasivile benshi babigendeyemo. Ibi bihugu by'Abarabu nabyo bikanga kuva ku izima kubera imitwe y'imitwe ya kisilamu ibarizwamo. Hari ukuntu buriya bigize ubushobozi bwo guhura nawe, namubwira nti ibi nibi dushingiye ku buhangange bw'abarepublike, biro by'amateka kera na kare ukuntu bagiye babigenza, ntekereza ko byahita bigenda neza. Urakoze ku vyiyumviro vyawe ushikirije. Reka duhe n'ijambo kandi y'uwundi bunywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika, Marshall. Muraho? Muri hehe ga Marshall? Alo? Muri hehe? Yego, turimo turabumba. Urashaka kumbwira amazina yawe yose? Amazina yawe? Ni Alfred. Alfred. Duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro. Alfred. Nawe? Duga ku ijambo, unyarutse ikibazo cy'imviro.
Alfred muratwumva? Ndumva telefone ya Alfred nayo itameze neza uyu munsi, amatelefone ntameze neza. Reka tugaruke kuri we Professor Atanazi Gahungu. Iyo nsinzi ya Perezida Donald Trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu si iyo nsinzi yonyine, no muri Sena amatwi yadusumira amakuru ariko atangazwa avuga ko na Sena ishobora kuba izoba yiganjwemo n'abarepubulika. Ubutegetsi abademokrati ikintu boca bigiraho kimeze nk'ikigwa n'iki. Twavuga kandi ko ibitigiri by'abashinga amateka bitaramenyekana neza, ntituramenya umugambwe uzoba ufise ibibanza byinshi, ariko bisa nuko abarepubulika bahorana ivyo bibanza byinshi bashobora kuba bo bigumana. Ntibiratomoka neza, tuzobibashikiza uko tuzoza turabironka. Ko kuntu rero leta Trump izoba ifise n'inama nk'inkiko z'amateka mubibona gute ku butegetsi bwayo n'imigambi iyo leta? Ibintu byabaye birakomeye mushinga ntaye Frederico, kubera hari haciye amatora atari make abademokrate bashobora kugumya canke inama y'abayiheguza amakeka canke bakagumya Congress, ariko ubu urabona ko byahindutse. Ubu Trump ibintu bitavugwa tutari tuzi nuko ngujya mu senateri wo muri Texas Ted Cruz, abantu babona yuko azotsindwa, ugasanga aratsinze. Hanyuma ikindi kintu tutariko turavuga nuko ubu Trump uko biriko birerekanwa yatsinze icyo bita popular vote, no kuvuga amajwi y'abantu bose, akongera agatsinda n'abantu barungitswe guserukira iyo bava, guserukira amaleta yabo, guserukira na Congress. Ibyo rero bikaba byabaye bitari bimaze iminsi biba, bica byerekana yuko abademokrate bateza kwisubirako. Ubu turiko turavuga hari mugabo si Harris wenyene yatsinzwe, hatsinzwe abari ariko bariyamamaza kuba abasenateri, hatsinzwe hariko haratsindwa abariko bariyamamaza ngo baje muri house y'abarepresentative. Urumva rero ivyo bintu byose abademokrate batisubiyeko ngo barabe neza politike bariko barateza imbere, nuko bizobagora gusubira kuronka kandi kanya ko kuguma aribo baboneka yuko ari iyamamaza ry'abanyamerika kandi badashobora gutsinda amajwi y'abantu bose, ntibashobore gutsinda amajwi y'uwa perezida uciye muri electoral vote, ntibashobore gutsinda inama nkenguzamateka. Urumva ivyo byose bazomara iminsi bibaza ico bagize nabi, ico bashobora gukosora. Ico kibazo cy'ukuntu bashobora kwibaza ukuntu utangura imigambi mishasha, kuko iyo bari bafise itagenze neza turakigaruka ko. Eka turana kibaza umushana Placide Magambo, ariko reka duha ijambo umunywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika. Hakizimana, muraho? Muraho neza. Turaho. Muri yega Hakizimana? Nyanza mu Nyanza. Ni vyiza cyane rwose. Ikibazo cy'imviro tugakwijambo mu kanya gato. Yego, ni ukuvuga ngo nanjye ni intsinzi yanjye nubwo ndi mu Rwanda. Impamvu navuga intsinzi yanjye kuko tarapo uriya muperezida wari uriho wo mu repubulika uriya wivanyeho. Mwatanze ikiganiro tuvuga uko bimeze, ariko icyo gihe navuze ko njyewe ndi ku ruhande rwa Trump. Impamvu ndege ndi ku ruhande rwa Trump, yavuze ko iriya ntambara iri muri Ukraine na Russia igomba kuhita ivaho, kuko turaje turebe ko iriya ntambara agiye kuyikuraho. Murakoze Marshal. Tugaruke kuri wewe Placide Magambo ku kibazo cerekeye intsinzi ya Perezida Donald Trump no muri Sena, mu nama nkenguzamateka, eka bishoboka no mu nama nshingamateka. Ivyo bivuze iki ku butegetsi bwa Trump aho ufatira mu mwaka bucutangwa?
ni ingufu zikomeye buriya iyo uri umuyobozi w'igihugu ufashe White House niko bita inzu y'ubutegetsi nyine bwa perezida wa repubulika wa hano ugafata na Senate biragaragara ko na Congress nayo inteko ishinga amategeko urwego igice cy'abadepite baraza kugifata rwose uri umuperezida ugiyeho buriya uba ufite imbaraga nyinshi Trump ni imbaraga ajyanye ku butegetsi kuko nubwo Kamala Harris yari gutsinda ariko adafite Senate adafite na Congress n'ubundi byari kuzamugora kuyobora naho ibyo abo bavandimwe barimo bagarukaho bavuga ku ntambara zo hanze kuri politike ya Trump cyangwa se hano ya Amerika ku bijyanye no kurangiza intambara mu burasirazuba bwo hagati n'intambara ya Ukraine n'Abarusiya kiriya ni ikibazo kiza mu rwego rwa geopolitics sinzi buriya twahita ngo iki se Frederick ariko ni urwego rw'isi biba birenze atari politike yo mu gihugu gusa ahubwo ijya muri politike yo hanze y'isi kiriya kibazo cyo Amerika iyo bigeze hanze burya Amerika ihora ari imwe ntabwo wavuga ngo ni ikibazo cy'abarepublican cyangwa se abademokrate ariko Trump nyine no mu buzima busanzwe urabona ko ahora yivuga ibigwi ko ari buzakemura ibibazo ibi niba ari buzakemura ibibazo ibi niba hashobora kuzabaho kuko muri aya matora urabona nk'uko byavugwaga ko yaba Irani yaba Abashinwa baba Uburusiya n'abantu bari gukurikirana ibibazo bya hano cyane bakurikirana ibibazo bijyanye no kuyobya amakuru no kugoganisha abantu bavuga bati twebwe turashaka uyu n'uyu abandi bati turashaka uyu n'uyu icyo kibazo cyo rwose ntabwo ari ukuvuga ngo ikibazo kiriya ntambara ya Israel muri Gaza ikibazo cy'Abarusiya muri Ukraine gishobora guhora ari kimwe ariko kuko Amerika burya isa n'iyoborwa n'ikintu cyitwa system baba barubatse kitafiteho ukuboko n'abademokrate cyangwa abarepublican icyo ni ukubitega amaso ntabwo bavuga ngo intambara irahita irangira aka kanya bashyizemo amafaranga menshi bahanganye n'ibihugu bitandukanye ku isi tureke n'ibyo muri n'ibi byo kuvuga ngo mu rwego rwa gisirikare ariko no mu rwego rw'ubukungu abantu sinzi niba bibagirwa intambara y'ubukungu Trump yatangije muri 2019 ahanganye n'Ubushinwa avuga ati nta tugiye kubashyiraho imisoro ntabwo mushobora kuza kutuvogera mu bucuruzi bigeze ahangaha n'ubu nta cyizere ko bitazongera kubaho kuko Trump icyo gicyo nicyo avuga ati twebwe abanyamerika mbere na mbere icyo kibazo arakunda kuba yagishikirije n'ikibazo akunda gushikiriza n'ikibazo cyo kurihisha ibyo bita amatarife amatarifu uribuka rwose iyo ntambara n'intambara yaje isa n'inkubiri imeze nka serwakira hagati ya Amerika n'Ubushinwa ariko uko yarangiye murabyibuka byarangiye n'ubundi abashinwa babuze aho bacuruza ibintu byabo kubera isoko rya mbere bafite ni muri Amerika baba abanyaburayi bose babuze aho bacuruza ibintu byabo noneho nabo bafunga amasoko yabo aho bacururiza ku banyamerika birangira noneho leta igiye gufata amafaranga ikayajyana mu bahinzi n'abishyura ibintu byabo uriya ntambara nabyo icyo kintu sinzi niba abantu bakibagirwa ko n'ubu ngubu ari ikintu gishobora kugaruka ariko nk'uko wabivuze nyine kuva uri perezida hano muri Amerika ufite Senate ufite n'abadepite n'urwego rw'abadepite bikora inyuma nabo bashobora kukujya inyuma bakagufasha nibaza ko ari izindi ngufu Trump buri yazanye nazo zizamufasha muri iyi myaka ibiri iri imbere kuko n'ubundi ibigeze hagati hazaba andi matora ndabona akanya katujanye ndashaka kumpa inyishu ngufi ku kibazo ngiye kubaza umwe muri mwebwe abanyagihugu nk'uko rero byigaragaje muri Amerika bashaka impinduka bashaka ko ibintu bihinduka eka barashavuye nk'uko bivugwa ikintu ku bwanyu abademokrate bogira muri iyi myaka ine iri imbere kugira ngo bashikirize inyishu z'ibibazo abanyagihugu cyane cyane bafise ni nk'ibihe reka dutangure kuri we Professor Atanazi Gahungu mu kanya gato ikintu cya mbere bateza kwerekana ni ukwerekana ubudasa
werekana imigambi barimwo. Nk'ubu ego Trump yatsinzwe mugabo murazi igihe yaheruka gutwara, urabona ukuntu Amerika uko yabonwa hanze, ukuntu yahungabanije imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu byaciye byononekara. Ubu rero bizoba bigoye kubera azoba afise sena, akagira abadepite bari kumwe, mugabo bizogora. Nk'ubu uniyaca avuga kumwe yagira kera ati abasoda bose bari muri Ukraine nimuce mugaruka uyu munsi, biratuma haba uguhungabana kw'igihugu kugoye. Ego namwe Placide Magambo, ikintu mubona ko abademokrate boshimikira ko n'ikihe? Twarabumvise amakuru avuga ko n'abirabure b'abagabo cyane cyane batashaka kumutora, ikintu abademokrate boshira imbere kugira ngo babone ko bashikirize ibintu abanyagihugu bifuza muri rusange ni nk'ibihe? Mu kanya gato, umunota n'inusu. Mu kanya gato nicyo nakubwira ko abademokrate bagomba kwicara bakongera bagatekereza nihe dushobora gushyira imbaraga mu bintu biri ngombwa, kutibanda ku bintu bidafitiye cyane abantu akamaro, akaba ariho bashyira imbaraga. Ikindi noneho bakazanamo n'amaraso mashyashya, kuko na buriya nubwo iyi manda ya Biden yabaye, ntabwo wajya gusobanura ukuntu umuntu ufite imyaka 80 aza akaza guhangana. Hari havuyeho mu perezida baherukaga waje ari muto mu myaka 40, Obama azanyemo amaraso mashya. Ni ugutekereza ku maraso mashyashya, bagatekereza n'ibintu biri ngombwa bajya gusobanurira abaturage. Ubu byaragaragaye ko rwose ibintu bashyizemo imbaraga ni ahantu rwose n'abanyamerika ntabwo barumva neza ikibazo cy'uko umugore yayobora iki gihugu, abantu bakuze, noneho no gushyira imbaraga ahantu hari ngombwa. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi bagomba gutekereza. Mu kanya gato iminota amasegonda nka 15 ku vyerekeye imigenderanire ya Amerika n'ishirahamwe rijejwe gufashanya mu bya gisirikare OTAN, iyo migenderanire yo mubona izo bayifashe gute muri iki gihe? Placide Magambo, amasegonda 10. Ni ikibazo kigiye kujya mu mazi abiri, ni ikibazo kizaba gikomeye cyane, kuko kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine ari intambara ishyiramo NATO, ni ikibazo kizagorana gusobanura, kandi noneho Trump atayumva ntabwo bizaba byoroshye. Iyi myaka ine izaba ikomeye cyane, NATO n'Uburayi bizaba biri mu mazi abiri. Placide Magambo, ndagushimiye cyane rwose. Murakoze cyane. Ndagushimiye nawe Professor Atanazi Gahungu. Urakoze.